jemba mu Gatare twashaka ko saa 11 zigera twamaze kubabona niba badukubita hataraca ata muntu abibona twimaramarira hama twitahire rero ico gihe turateka ibijumbu n'uburyo ntibwari kirenga bagomba ndasoma ibijumbu ndabitogosha mfata burya busashe bita ubupiri nca ndashiramwe ibijumbu bikeyi nkaca shiramwo n'ivoka turavyuka mu gatondo ka kare tugenda turasenga umva inzira yose jemba mu Gatare twavuye mu Gatare tugenda dusenga tuti Imana dutabare n'ukuri n'ivyabari nivyo twiyinjije mutadutumye basi tugirira imbabazi turinde bajye bana ntibatubera ibikoko rero ndagenda nakunda kubana nyene urabona ahantu mu mabarabara akunda kuba bari ahantu hose akarere kose nari ndabazimwo nta numwe nahasanze ariko nkumva umutima uri kurambwira ngo bandanya turabandanya dushika kuri mu Kigarama twarenze ijya eglise ya Bomberge tubona nta mwana numwe tubonye hamaca ndabwira umwana ntugire ikibazo dusubira inyuma tumanukira kajya kabara ka traversa cha twinjira mu Kigarama turagenda hano kuri university ujya mujyango nyene urawa mu Kigarama dirane nabwiye Imana rero Imana muri abo batanu ngomba gutangurana nabo ndabasange ku kigero cy'imyaka 12 na 10 hagataho abakuze bonyica tujya naho twonkubita nanje no dutera imigere ndavuga nterekoro mfatire kuri kino kigero ndagenda nasanze y'abana batanu mu mufuko umwe bajyamye juste kuri ya portail ya university numva umutima uraruhutse bya bijumbu byanje watanguye gute kuba yagiye uko natanguye kubagira bajya abana rero uvuga barazi neza ko manyuro hose hari abantu baza kubakubita no kubasindira ukomye gutya gusa umva agukanura ijisho kandi afise agomba kwiruka kiro ndagenda ndapfukura ndarabasanga buracyajyamye numva ni saa 11 numva agahinda kenshi ndaturika ndarira ndavuga nise binibiremwa muntu birara ngaha numva nyene ndababaye mugabo ndanamerereza nyene ndiko ndabashamerereza ndapfukura igunira ndabona nyene imitwe 5 y'abana nca ndabanyiganza bukebuke ariko barumva ko umuntu abanyegangije bitandukanye n'ingene abandi babanyiganza ko abandi baraza bagakubita bakavunduruka babona mu yamaso bagira biruke bose barabona ko ari umukenyezi nawe notaca bagira ndabaramutsa ndabwana amahoro gabana ngo yego mbona mu maso yabo harakeye ngiriyo ndamutse y'amahoro nabo bamenyereye ndabavyo ndabwana muvyuke tuganire ndabaganiriza ndabwira je nitwa naka ndumu mama nanje fise abana nuvise no bagemurira kajumburu ka saa 11 n'ivoka sinitaye koko bavyimvye inda ariko navuze niryo shikanwa mfise baravyuka ndabaganiriza hanyuma ndababwira nti ubuzima bwanyu ntibuzoherera ngaha ubuzima mwe muzokura naho mu bamwe barabara imyaka itera iduga hari igihe bitazoba bikibere ko muba hano rero bana nanje kwabwira ko Imana bakunda kandi izobakura hano hantu nca ndabasengera ntibabitahura amafoto twifotoje je nyene nase ndayaraba ndavuga nti hari ikintu cyabaye mu mitima y'abana ditahira rero cyo dufata kwa gatatu no kwa gatanu ariko rero urumva ko natangwe igiti cy'abana batanu nibaza ko iryo itigiri nagikora nta kwezi kwashitse nkora n'abana batanu baratumira gasanga baje twishinyene muri kijya kigero urumva nanje naca nduza uburyo ariko ntivyanyorohera mugana numva no komeza gushiramo akanyarigabo harageze igihe rero biranka kuko abana babaye benshi nkora mu munsi wa gatanu sigaze umunsi wa gatatu rero igihe kimwe nariko ndasenga mvuga nti mbega uhoraho iherezo ry'abajya abana n'ijyaye mbega bijye byo kugenda bagabura hari ico bibafasha mu busanzwe uri kuraraba timwe mu ndwi cyane kabiri mu ndwi ntivyobuza ko umuntu apfa ariko nari nkeneye kumenya kweke umutima wanje uri kuri bajya abana kuko nabuze hageze ku wa mbere niho ntangura gupapa nabuze umutima wanje ugahagarara avuga n'umutima uhagarara gutya atarabana navyaye iherezo ry'aba bana n'ijyaye ndasenga ngenda abwira Imana nti fasha uhagurutsa abantu dufashe bano bana bave mu barabara baje mu mashure basi mbone ko bifise icyerekezo ariko tarashika ngaho yego wasanze ubuzima by'ukuri bw'abana bamwe barabara bumeze gute gifashe gute abatabutse ubuzima bw'abana bamwe barabara nta muntu arimo umutima w'ubuntu yobona abo bana ngo umutima wo rye gukogwako kuko numwana akomeretse twebwe wacu atanakometsa ahutagaye gusa uriruka mpore mwana mpore ariko bobo niyakomeretse niyo bamukubise
twarasanga benshi bafite ibishunduri ntawe kumubwira mpore rero ubwo buzima ku mwana uruca wumva umutima burema mu mwana uwo ari wo niho bacuca batimbye umwe wese akeneye kwigwanira wowe wiyumvira umwana w'imyaka 10 kuryama mu igunira iningozi harakanye cyane ariko wasanga bwitunye rero kara nukuri n'ubuzima bubi atawo bwifuriza umuntu ego rero icyo gihe nasanze mu akana k'imyaka 8 karankora ku mutima ariko umugabo wanje yari yarambujije kuzotwara umwana n'umwe yari yarambwiye ati ibyo bafasha byose bafashirize hariya sinze numve ngo watoye umwana wamuzanye muhira kandi imisi yose ngiye kubaraba nkataha numva mbabaye umutima wanje uri kuri kajya kana ego waruba ariko bose ariko kajya kana bya gatoya muri ego hama rero kararwara umunsi umwe sanga kagoye malaria ntivyakunda ko kanwa nakawine n'abashiriye ndavuga nti none ko umuryango utavyemera uyu mwana ndamusiga ngaha mbega nogenda nkasanga ejo nkagaruka bambwira ko yapfuye nkumva nyene ko umutima wanje sinzi ngene uzovyakira cyo ndamutelefona ubu twubakanye kubera akorera Bujumbura ndabwa nti ndakwinginze umbabarire hari hakana kagwaye ngira ndagataha n'ubinyemerere nje kukavuza ambwa ati jana umuvuze mugaba kize asange bagenzi biwe asubire mu ibarabara ni nta kibaza binyemerere ndakajana kari kagwaye malaria ndakoza bajye bana kugira umwozo bwa mbere ukoresha brosse zige zibirato mu mutwe yo isabune ushaka nka gatanu ndamwoza ndamutegura ndamuha uduhuzu ndamujana kwa muganga uramuvura abona amuvuza ijana kwijana kuko nta mituweli anarakira umunsi rero ndamurungika mu ibarabara kuko singomba gutsitaza umutima w'umuntu n'umwe mu muryango kuko ngomba kubikora twese tuvyumvikanyeko umunsi ndagasubiza mu ibarabara ndakabwira nti taha rero shaba usubire kwa bagenzi bawe hariya narabonye ko umwana ahindutse hama mu kugenda aratora uduhuzu naye namuharashira mu gasashe acaransezera gutya atwenga iryo surire yaranse kumva mu mutima ku buryo nagiye kuryama biranka kaguma mbona ujya mwana nimvira ukuntu avuye mu bushuhe asubiye hahandi burya vyabaye ngomba ko ninginga abo tubana abana na papa wabo ni munyemere ujya mwana azoze ndamupime basi niyanka nzomusubizayo baciye bavyakirago barabanje baranka n'umwana wanje mukuru yarasramwe ati hari yasubizayo nta mayibobo mu nzu ndavuga si mayibobo n'umwana yavutse nkuko nakuvyaye sinzi icyatumye nawe buri mu nzu nawe buri hanze nk'abandi kuko nawe yavutse nkuko wavutse reka tumupime razire iki gihe bavuga ko ubuzima bugoye kongeramo umuntu mu gitigira ubufise mu byukuri biragoye ariko numvaga ivyo ntakwiye kubiha agaciro cyane kuko umutima w'umuntu genda wo agaciro je mpuye n'umuntu yihevye nkanamuganiriza nkabona aratwenze birandyohera nkumva umutima wanje hari ico koze nahataco no ndamuhaye rero narumva ko gufata ujya mwana nkamukura mu ibarabara bizofasha umutima wanje cyane narasenze hama ndangira ndabinginga niramo ikiganza cyiza baranyemerera ndakazana nca ndagashira mu ishuri tubanye neza rero ego twabonye yuko hambavu yuko umva uratubwire yuko watanguye ubasanga nyibarabara ukabashira ubuyi ukabashira akavuka bagafungura byagenze gute kugira ngo bashikane mu rugo baze baraza mu rugo nkuko twabibonye baza mu rugo bafungurira urabona yuko umenga ukoresha uburyo bwinshi egome kuntu vyagenze umutima wanje wakomeje kubakunda cyane wagiye urabakunda uko ngenda ni ku mutima washirizaho kubegera cyane rero urumva ko nari nahagaritse umunsi wa gatanu nsigaje uwa gatatu gusa rero rimwe mu ndwi narumva kumenga ntitwisanzura sindabaganiriza kuko rero ayo masaha mu gatondo sinaronka umwanya wo kuganira nabo mbahanure ndabahane rero nca ndavuga nti ku munsi wa gatanu nawukuyemwo reka ndaba umunsi umwe mu kwezi nzoza nkorana nabo apana noneho mwibarabara turondera ikibanza cyiza bisanzure tuganire batambe babone ko bari mu bantu rero niho naca urabuze ukwezi kugira iminsi myinshi ariko numvise umunsi wanje no gukora 27 ndabivugana n'umuryango mwahava mugira ngo nshira isoni kubera naronka ivyumviro byinshi nkacinja kwivugana n'umuryango kubera cyo umuryango utabizana nikomeze icyumviro kiraza mu muntu hama umuntu akagitanga mu bandi bakacemera cyane bakagihakana rero icyo gihe ndaba propose
ndabwiye nimubona gute ko aba bana twakomeje kubakunda harageze igihe n'umuryango wose urabakunda n'umushinga ntarabakunda akamambaza merekredi wagiye bimeze gute babana bameze gute wasanze ari gute nkamubwira wagwaye tukamuvuza hageze kwimwesha tukabamosha rero ico gihe ndamubwira nte twari dukwiye kurondera umunsi wisanzuye tukaza tuganira n'aba bana bari kumwe n'abana bacu washaka tugatumira n'abana bo mu muryango ya hafi bagakina n'abana kugira ngo barushirize kumva ko bari hafi y'abandi bantu bajye bana bafise umutima ufata umutima wabo ubabwira ko batari nk'abandi bana bari kure y'abandi bana kandi nawe uravyumva rero je nagomba ko imitima yabo yumva ko hariho abantu basi imitima ibegereye basi ibakunda na hatavyinshi bikoreka basi babafitiye igishika rero niho nafata uwo munsi w'itariki 27 mu kwezi bahamagara nkateka two kujya twiza nyene Imana yangiriye ubuntu bakaza umunsi wa mbere rero barangoye baragwaniye mu ndya cyo ndavuga nka sinzosubira tuza ndabasanga hariya mugabo bamaze kugwana barabona ko injya ari nyinshi nyene barya barahaga baca baratekana mbashiramo umuziki baratamba gose nanje ndanezerwa turatamba na twese baragenda niho nabonye rero ko bakeneye kujana buhoro buhoro si wowe uhamagara umunsi umwe ngo aca afungura neza barakeneye nyene umuntu babanze bamenyere nyene rero icyo gikorwa ndagitangura mbona kiratotse ubona none kugikora ari ibintu vyoroshe kuri wewe uravye aho watanguriye nuno munsi ubona ari ibintu vyoroshe ntivyoroshe na gato kuko nahuye ko natanguriye kubijumba bitogosheje nivoka hama nkaba ngeze ku muceri n'akanyama na jus umva ubwo buryo budatandukanye cyane nukuvuga maze kuvuga icyo gikorwa gitwara uburyo bwinshi narasenze Imana abantu n'abimana je nta n'umuntu nofasha nabo navyaye sinobafasha ngo mbishobore muga maze kumva ko umutima wanje uvyemeye ko twokorana iyo 27 kandi tukabandanya tubana nabo ijya merekredi narasenze Imana ndabwiye none nzogikora gute ko ubuzima utwo nkora ntitwovamo icyo kintu rero ndakora ku bagenzi umuntu n'abantu burya abantu nitunga rikomeye cyane ndakora kuri bakeyi ndabibabwira nkaza ndabereka udufoto twifite umunsi wa mbere ukuntu twagiye turaduga igiti gicagiye kiraduga ndabwira ntimubona gute ikiro kimwe cy'umuceri gitanze ntaco cyo guhombya vraiment mu kwezi hanyuma tukaza abana bakanezerwa mukaza murabashikira si benshi bavyakiriye mugaba bavyakiriye turabandanya niko hari igihe babura gato bagacererwa canke bakabura Burundi mugabo ntibabura bose rero abana watanguye wegera muyaga ubona hari cyahindutse mu nyifato ubu bameze gute cyarahindutse par rapport y'ingene bari bameze ubwa mbere murakoze cyane ubwa mbere misi yose nabasanga na kora bakayinwa nta kibazo bafise batanantinya bakarwana turi kumwe hagira ingorane zo kubanguranya ariko ubu n'uwo duhuriye mu ibarabara afise kora arabanza akayinyegeza canke yanyitanze kumbona arayita gaca aza kundamutsa rero naho bataraziheba biragoye ko baziheba bakiri mu ibarabara ndabona basi kajya bafise agatima ko kuzoziheba kuko niyo nka merekredi iyo ngiye mu gatondo babanza kuregana ngo nakayararanye koro ntitunwe ubu yatayitaye ntidusenga atayitaye barasenga mbanza gusenga imbere yuko ndabaha ko kabuyi tunahejeje nkasenga rero ndiko ndabona agatima basi ko gutinya barazi ko iyo bari kubaranywa koro barambabaza rero ndiko ndabona nabwo bari ko baragira umutima wo kunkunda ku buryo mbona ko bari ko baranyegera aracariho intambwe ariko vy'ukuri bivanye naho twavuye naho tugeze ubu nabo baramaze kungira ku mutima kuko ubwa mbere nije nabaha amahera yo kwimwesha kandi ndavuga reka abana ndabapime ndabi nkagenda nkabwira n'umunsi ni kwa gatatu kuwa gatatu zisange mwese mwimwesheje nta mahera amabuja none ko daherukana kuwa gatatu gushika isaha ntimwari bwajye ngo turasaba sawa none nimba musaba murazoheba umunsi umwe mureke kujya mu ijoro mwimweshe basha yo musanabi ndababara mwimweshe musoze mugenda hajya kunkaka mukarabe tuzisanga abasha mwaraye musa neza ivyo rero barabikora nk'iki gihe duheruka 27 basa neza cyane baraguze n'utuvuta barisiga ivyo rero binyereka yuko hari akantu kariko kararemeka muri bo jewe ndiko ndabategurira indya
nama nsenga nkavuga nti Imana izinjya ninjya nyene iherezo ry'injya turazizi mugabo izinjya zibe mu ijwi ryawe ry'urukundo ribwira aba bana kubakunda sinzi ukuntu uzobigenza mugabo utu dukorwa duto dusa n'ututazwi n'utamenyekana tuze tuvuge mu mitima yabo tuwumvishe urukundo rwawe barabagendeye kumuhana umunsi mubakira twabonye yuko n'abana biwawe mubashyira hamwe bagafungura bwa mbere na mbere abana biwawe bavyakira gute iyo bari kumwe n'abana bo mw'ibarabara barabikunda cyane kuko abenshi usanga ariko barananyibutsa nko kuwa gatatu batangura kunyibutsa kuwa Mungu wateguye ibyo kuwa gatatu ariko ubwa mbere umwe akuze yarambwiye ati rasiyo mama natwe ko tugira igihe tukabura ibyo bintu winjije muzomaramara ndabwira ntoya nta kumaramara kuba iyo umuntu afashe decision iki kintu cyose no gushaka rero iyo bari kumwe nabo bwa mbere umunsi wa mbere baza barabinuvye warabonye ko atabikoti bari bambaye ujya munsi n'abari bayambaye n'amakoti asa neza bafise ibikoti rero batoreramwe ibiharage bajyamamwo rero baca baza bavyambaye birereta bateye ubwoba n'ibishatsi niki bwa mbere abana banje barikumiriye bakajya babitegereza nyine ariko barafungura basahuranwa ndabona nyine ko bitabaguye neza mugabo uko nagiye mbandanya kubatumira bajya abana nagiye nabo nza ndabashiramo ni icara musangire n'abandi bana icara mutambane n'abandi bana ni kuvuga le 27 nta mwana afungura banyucaye mu gatondo nkaca ndabarindiriza abandi bameze neza ngira mwarabonye ko hariho nabi wanje barimo kumugufunga ni igikorwa twumva umaze gukora iminsi itari mikeya ariko indoto yawe indoto ya mbere kuri abo bana bo mw'ibarabara niyi hambavu yo kubafungurira ariko baracari mw'ibarabara indoto yawe niyi Jeffs indoto yagutse bajya bana n'abahungu gusa je kera afite imyaka 17 nari singuvu nyinshi bigatuma nsuzugura abasaza banje babiri bari imbere yanje umunsi umwe mama aransanga arambwira ati ndakubwira ibanga mukobwa ni wabona igitsina gabo naho kazobara kayoya uzokubahe ujye bari umupapa azorongora urugo rero ivyo bintu biraremeka muri jewe bajya bana rero ndiko ndabaraba je simpereza kubaraba hajya mbona araba papa ba serugo bafise imiryango batunze araba pastori araba docteur arabantu bafise imyuga araba shoferi rero indoto yanje sukuhereza kubagaburira mwe barabara nukubona ndabatungiye ahantu igitigiri cyo kwemera ndakubwire naho no bafise igitigiri ca batanu gusa nkabafise ahantu ndabatungira ndabakurikirana kuko numva nyeneye ko bogira indero naho bamwe basa n'abari ko bararengerana ariko biracashoboka abo rero nkabatungira ahantu bakiga bakagira indero bakaba abantu kuko ubundi s'abantu rero indoto yanje ndakeneye kubabona bakuze bariko barambwira ati mami twashimye umugena ahantu ngo duherekeze ubona approche uri kurakoresha canke uburyo uri kurabikoramwo bwo kubanza kubegera kubafungurira kubaha impanuro kuyaga nabo ubona ari uburyo bwiza bwotuma bava mw'ibarabara canke bagavavanura n'ingeso bafise bakuye mw'ibarabara jewe ngira kwihangana cane Imana yarakundemanye bajya bana rero ntibashaka umuntu abashaka igikenye pression inguvu ubahatu tubafite kugakana ngo hebiki oya nabana bakeneye umuntu abengenga niya nakubita n'ubundi ngumu mu guhendahenda cyangwa mu kubanguranya uhere ku rujya ikubise mugenzi wiwe mubwira uti mpore nabonye ko wadugije agashavu rero umugabo uramubabaje ukabajana buke buke rero kubegera cyane n'umutima wo kwihangana n'umutima wo bugwaneza nasanze ari inzira imwe ikomeye cyane yo kubafasha umuntu akabakura mu barabara kuko bafise imitima yatimvye kumukangisha ngo sinzokugaburira ngo sinzoguha impunzu n'ubundi birarira mu ibarabara ntacu bukoze rero nta kintu na kimwe ushobora kangisha bajya abana ngo bakange baratimvye rero iyi nzira ndiko ndakoresha yo kubafungurira no kubegera je ndiko ndabona irikira kwega imitima yabo ku buryo bamwe muri bo bashobora kwiyumvira mbe bamusi mwatugendera ntumvise ko baba ngo twemabuje naho tureka ngo tukaza turirarira hanyene kwibarazi wiwe ngo ntaco byo dutwara nabo byaboneka yuko umenga
ntibova mu rugo ngo basubire mu ibarabara ahubwo umenga bogumana na wa wundi yari mu ibarabara. Rero kubereka umutima w'urukundo icya mbere cyo nicyo kintu nabonye gituma n'imitima yabo yuguruka bakagira umutima wo gukunda umuntu hama bakamwegera. Rero iyo nzira yo guca bugufi no kubegera no kubereka ko ari abantu buhoro buhoro cyane biriko biratuma banyegera kandi barashobora by'ukuri n'inzira ikomeye cyane yo kuhindura ubuzima bwabo. Urabona yuko hamwe mu Burundi haboneka nka ba Bukuru Jeanne Marie Françoise nka 50 abana bo mwibarabara igitigiri cyabo cyo gabanuka bakarererwa mu miryango. Egome igitigiri cyabo cyo gabanuka hamwe hoboneka abantu bafise reka ndabivuge par défaut hamwe hoboneka abantu bafise umutima nkuko numva umutima wanje uri kuri bajya abana kuko jewe nta kintu numva umwana muri bajya yokora ngo numve ko ntomwihanganira. Warabonye ko bakubitana n'ingumi hajya ariko kuba banguranya mu muco mu buryo bwiza utababaje. Rero hoboneka abantu bagwiriye icyo gitigiri uvuze cya 50 n'abantu benshi cyane nukura abana bohera mu ibarabara kandi rega bajya abana nabacu abavyeyi bajya abana ndabashimira jewe naho kumbure hariho bamwe babigiramo uruhara kugira abana baje mu ibarabara ariko bari bungenza amezi 9. Rero iyo umuntu yakoze igikorwa cy'amezi 9 gushika aho umwana aduga ku myaka 3 gushika ku 8 aho yifatanye ko kuja mu ibarabara jewe nukuri ndamushimira. Rero hoboneka abandi bavyeyi twakirira harya abavyeyi bagejeje abana bohera mu ibarabara ntiboroshe bajya abana ntiboroshe ariko umutima w'urukundo nayo se yadukunze tutoroshe turanduruka turamura yaga bajya abana bakubwira imvo ituma bakubwira yatumye baja mwibarabara wasanze zitandukanye wasanze bimeze gute? Ziratandukanye cyane. Je ubwa mbere nanje nanzi ko rukunanirana nkuko abantu benshi babivuga canke bavyiyumvira mugana afashe umwanya ngenda ndaganiriza umwe iyo le 27 ngenda ndaganira n'umwe babiri batatu hari nabo duhurira mu isoko nabwo nti ingo nkamushaka ku ruhande nkamuganiriza bafise imvo nyinshi. Hari imvo ziva ku bavyeyi ubwabo hari imvo ziva ku bukene hari imvo ziva no mu karere umwana bayimo agasanga buryo kuri Imana yaturemye turatandukanye. Hari hano umwana avukira akumva neza ko aho hantu atohakurira. Rero imvo zabo ni nyinshi. Hari umwe twaganiriye tamaza kumbona ufise agasura keza usa n'umuntu ava mu bantu we byagenze gute nguze ngaho hamwe ati je papa yarampemukiye ti papa yadandaza urumogi hanyuma akarumpa kabaje ndarudistribute ndarushira mu bantu biwe. Rero umunsi umwe mpura n'umupolisi aramfata acaja kumfunga ca ndababwira bahamagare papa niwe yabimpaye ti papa je ararahira ko atananzi ati rero kubera ko tavyemeye na polisi baramwihoza navuye mu gashoti sinarayo kabiri ariko navuye mbabaye cyane nduva ko atamuvye mfise tica nigira mu ibarabara urumva ko cyari gikomere. Ubundi nawe kajya tubana kambwe kati je papa naramwiboneye n'amaso yanje acumita inkota mama kwitako mama yigungenza kuri we acari aradutoroka sinzi yagiye ati mama nawe aranywa inzoga cyane agaca agwana rero ariko aragwana ajya umuntu gutwi ari umuntu gutwi araguca hacaja mu mpimba none je nari guca mbahehe kutwaba mu nzu dupanze. Rero bafise bikomere bitandukanye hari bavutse ku bavyeyi batabana ugasanga umwigeme bamuteye inda yavyara ujya muteye inda kamwihakana hanyuma ujya muvyeyi yakamurera muri burya nyine ashoboye mugabo umwana yakumva amakuru yuko se ariho kandi yishoboye ataca ashobora kumufasha agahitamo kuja mu ibarabara. Abenshi bavuga ko abavyeyi banapfuye ariko naramaze kumenya ko hari abantu usanga abavyeyi babo bariho uvuga kubera iyumva bakava ko bapfuye. Yego eko umuntu rero afatiye ku byo ukora hari ubutumwa ariko aradukurikirana kumbonesha kure buntu wotanga umuntu afatiye ku byo ukora? Murakoze cyane. Ubutumwa notanga canke akamono notera ko bariko baratwumviriza imitima iravuga ndabizi neza ko hari ariko baranyumviriza imitima yabo babwira ku bijanye n'igikorwa cyo gufasha cyambere cyo nibabanze bumvira imitima hanyuma duhagurukire hamwe leta ni twebwe
bajya abana n'ab'igihugu n'abacu rero tugira umutima w'impuhwe bajya abana tubafire hasi tubafashe kandi nitwababona muri hajya abari hajya bapitapita umuntu abone ko ari umwana mugirira akagongwe amubone ko ari umwana hanyuma bafate mu mugongo igikorwa ndiko ndakora abana ko je ngenda kwa gatatu hanyuma nkabakoranya itariki 27 nibaza ko habonetse uwundi yogenda kuwa mbere undi kuwa kabiri undi kuwa kane undi kuwa gatanu washaka samedi dimanche tukazireka abo bana borushirizaho kubona urukundo ikintu ca mbese ukubagaburira kuko bariba bagasaba bakigaburira ariko ikintu nyamukuru nujya mutima w'umuntu abegereye kwereka yuko hari abandi bantu babitaye ego cyo cofasha kumbure nabimwe byo kubakura mu ibarabara bakaja mu miryango bagasubiza mu miryango bikagenda neza ego cyane cofasha erega burya ndabona murubatse urana kugira ureshe sindi umupapa sinareheje ariko nararehejwe umuntu ntaza mumenyeranya ariko uko agenda arakwereka umuco w'urukunda gukunda uko agenda aragushirira habona urukunda gukunda naho yo baraguhakaniye aranduruka kemera kubera ujya mutima urukundo umweretse rero aba bana reka tubite ko bananiranye nkuko benshi babivuga ariko twokora nka kujya kuntu mwaresha natwe tukabaresha tukabegera buhoro buhoro tukabereka urukundo jewe ndumva igitigiri cyo gabanuka uwifuza kubikora nanyegere telefone ndayifise aho mbaye ndahafise naza mbaza ati mbere nutabitahura kuko ndazi hari abatabitahura naza nyegere ambaze ndamuganirire hanyuma yumva yo bikora mu bundi buryo washaka bitandukanye nuko ndiko ndabikora abikore kuko dukorera Imana twese numva araho kajambo kanyuma no murakoze cyane turagushimiye rero kandi nibaze yuko ni twongera kugukenera mu kiganiro tuzogutuma kugira ngo gire icyo ushikirije mu kiganiro umwanya wacu ego cyane tuzobitaba nuko reka dushimire mwese inshuti bakunzi mwariko mukurikira kino kiganiro mwazumvise yuko ahanini twariko turayaga kubijanye no kwitanga kw'abakoranabushake mu gushikira abana bari mu ngorane mwazumvise yuko uyu munsi twari dufise umutumire ni Bukuru Jeanne Marie Françoise akoze mwese mwariko mukurikira kino kiganiro naho gutaha